Abanyororo bashika ibihumbi 3 bari mu ibohero rikuru rya Mpimba ngo bagiye kurekurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu Jean-Marie Nshimirimana. Umukuru w'ishirahamwe Ntabariza agasaba abanyororo kuzigenza neza bamaze gushika iwabo, nayo ngo abasangwa basabwa kubakira batabinovye. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyo 26 Ruhuhuma umwaka wa 2019 mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu. Turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi, ko mubona neza ko ishamwe Ntabariza rifise uruhara mu kuzodeplasa cyangwa mu kuzokunguruza abo bene wacu, kandi tukaba tubona neza ko ingingo ziko zirafatwa hazotaha abanyororo benshi kurusha abo mu myaka iheze twagiye turabona 2017 na 2018. Tukaba kandi twizeye yuko na bamwe bagiye barasigara ubunya ko ishyirahamwe Ntabariza n'ubushikiranganje bw'ubutungane ko babihagurukiye ko nabonyene bagiye kugira amahirwe yo kugira bave mu izo mbuto. Nigiki musaba ama badindije irekurwa ry'abo bantu babahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu? Ubwa mbere na mbere twagira tubwira abantu yuko bavuga yuko baba ari bakenya, ijya komisiyo ibifise ubushobozi buke. Tukavuga rero tuti ubushobozi nk'ubwo ntibwobura ku bantu baba bari mu izo ngorane, ahubwo bokongereza ubushikiranganje bw'ubutungane, bokongereza uburyo n'abajeje gutanga uburyo bya bihugu mpuzamakungu y'amashirahamwe, bakongereza uburyo kugira uwo mugwi wamaho nawo nyene uronka uburyo bwo kwama ukurikirana ibikorwa by'abanyororo na cyane cyane ishigwa mu ngiro z'ikigongo umukuru w'igihugu aba yagize. Rero tukavuga tuti turizeye neza ko mu minsi iza abanyororo bagiye gutora koyoko, ko cyane cyane hari ibihugu byemeye gufata mu mugongo ishyirahamwe Ntabariza kugira rize rishire mu ngiro iryo shigwa mu ngiro y'icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Turakunze kubona muri abo bari kugwa hari habasha basubira gukora ivyaha, abo begwa n'ingingo y'umukuru w'igihugu no mwaka mu basabiki abanyororo. Ubwa mbere twarababwiye neza yuko hari ahantu baba bari hataryoshe, nibige umuntu yavunitse ni waca yiga kuntu acumbagira. Twabasaba yuko bashitse iyo baje bava baca bafata bamenye bajya batashe bajamo hariho ibintu babazi ko bitari vyiza, rero birinde ico basubiza hajya ahantu. Narahamaze imyaka 12 ndahazi ko ari habi, kandi nabonyene akamo bama baduteye batubwira ko hataryoshe. Twabahanura rero yuko abarundi babakirana igishika ntibasubire kubabonamwe ivyo bababonyemwo, kuko turazi neza ko nabari mu munyororo benshi baba barengana, ariko twebwe ko tutaturira abacamanza duharanira agateka kabo. Tukaba twizeye yuko neza mu minsi iza abantu bazotahura ukuri bakamenya yuko uno munsi hapfunzwe bariya, natwe ejo nitwebwe cyangwa n'abandi. Rero tukavuga tuti igihe abo bantu batashe nitubakire neza, hanyuma nabonyene bazece birinda gusubira mu byatumye baba muri yo minyororo. Subwa mbere umukuru w'igihugu atanze ikigongwe kuri abo banyororo, ariko hariho abavuga yuko hari abanyororo kugeza ino saha batararekurwa. Abo bo bizoca bigenda gute? Barahebwe hazocarekurwa abagusagira ikigongwe muri 2019? Tubwira abarundi neza yuko ico kibazo cyuko hari abantu basigayeyo ku kigongo umukuru w'igihugu yari yagize kuva muri 2017 na 2018. Twagira tubabwire ko ishyirahamwe Ntabariza ryabihagurukiye, ari naco gituma mubona imbere y'abarundi n'amakungu, amashyirahamwe mpuzamakungu n'abaserukira ibihugu byabo duhejeje kwerekana neza ishigwa mu ngiro ry'irya ngingo ukuntu tuzoriherekeza abanyororo, no kugira turabe bajyanye n'irya myidogo yari imaze igihe y'abasigayeyo, turabe ko aribo batashe by'ukuri, ntihatahe utarabirekuriwe kubera ibi na biriya cyangwa kampinga yanje. Rero tukaba tubona kandi twizeje abarundi n'amakungu ko tubona ko umushikiranganje w'ubutungane by'ukuri yabihagurukiye. Mwabibonye ko ahatswe no gucererwa mu rugendo yaragi agira afate muri kano kanya, no kubera yuko afise ishaka y'uko abanyororo bose botaha bagasubira mu ngo zabo. Rero turizeye yuko n'abaprocureur baba abantu bose bajejwe ni no kugira ico bakoze kuri by'abanyororo byose twarabishize hamwe, tuzobikorera ko kugira turabe ko bajya abantu bavugwa ko bari mu munyororo batarekuwe ko bazoba barekuwe.
vyerekeye gukurikirana abo barekuwe n'abazogenda kurekugwa ni kimwe kubakurikirana nayo bazoba bageze n'uzo tuzobakurikirana cyane cyane kandi twagira tubwira abarundi twebwe mu kubakurikirana si twebwe ishyirahamwe ntabariza twagira tubwira abantu bose iyo bagiye ko bazoba ijisho ry'ishyirahamwe ntabariza aba ntihaze hagira umuntu ahohoterwa yatashe yagize Imana akava mu munyoro yari amazemo imyaka 15 murumva yuko ako gahengo azoba aronse tumufashe kukabungabunga hanyuma ishyirahamwe ntabariza twabivuze neza muri rya projet ko tuzobakurikirana haba tukibatahana kugira turabe yuko umukuru w'umutumba arasa umuntu wiwe na mustanteri n'ingingo nyinshi ziriko zirafatwa kugira turabe ivyo guhohotera agateka ka zina munyororo cyangwe urekuwe ko bitazosubira turabyizeye. Nawe Arakade Harerimana umunyamabanga yamaho mu bushikiranganje bw'ubutungane ati n'ingingo yo kwitondera kugira ngo ntihagire uhava ari kugwa mu kibanza cy'uwundi. Nibyo kuri uyu munsi n'umunsi udasanzwe mu bushikiranganje bw'ubutungane aho twateguye iyi nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene ikigongo cy'umukuru w'igihugu kizoshigwa mu ngiro. Mariko murabaza muti mbega igikorwa ni cy'ubuhinga. Nivyo igikorwa ni cy'ubuhinga kuko ikigongo cy'umukuru w'igihugu cerekeye abantu bamaze gukatirwa burundu, ni kuvuga batakiburana amasentare bariko barakora igihano baciriwe n'amasentare kubera ibyaha bakoze. Iki rero musanzwe muzi ko mu mabohero atandukanye hari imigwi y'abanyororo myinshi, ni kuvuga hariho abamaze gukatirwa nkuko ariko ndabivuga, hariho n'abandi batarakatirwa. Byumvikana yuko kugira ngo umuntu ashobore kumenya abantu bazorekugwa atangura kugenda akaraba amadosiye y'abanyororo kugira ngo muri ayo madosiye yose abari hamwe umuntu atoremwo amadosiye y'abashoboye gukatirwa burundu kugira ngo muri abo hace hatogwamwo bivanye n'irya ngingo ya nyenicubahiro mukuru w'igihugu hatogwemwo abarabwa n'irya ngingo kugira ngo bashobore gusohoka. Ni igikorwa rero gitwara umwanya, gisaba ubuhinga, gisaba ubwitonzi kugira ngo dukureho kumbure uruntu abantu bashobora kuvuga bati kumbure harekuwe abatashobora kurekugwa, harekuwe abaterekewe n'ingingo y'umukuru w'igihugu. Ico rero nico kidutuma tugenda bukebuke kugira ngo dukoreshe ubwitonzi, dukoreshe ubuhinga kugira ngo ibintu bigende neza, utegezwa gusohoka abari wasohoka.